Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Abafise Bibiliya nagomba tuganire amajambo sinzi kwaza kuba menshi canke make, ariko kandi n'amajambo yerekeranye n'ugwaruka. Sinovuga ko ari urw'Abadivantisi umunsi w'indwi gusa, ni n'ugwaruka rw'Abisirayeli abategereje kugaruka kw'Imana. Iyi Bibiliya mubona iratubwira abajiya benshi. Iyi irimwo amazina y'abajiya benshi, hari n'abitavuze amazina ariko b'abajiya bemeye bandikwa muri kino gitabo. Ingeso zabo zo kubaho, uburyo bwabo bwo kubaho bw'ingirakamaro kuri twebwe abajiya buno munsi. Bamwe mu bajiya nipfuje ko dusangirira hamwe ibyabo. Naba bajiya ba mbere na mbere ku mubumbe w'isi. Murazi ko abahinga gushika uno munsi bamaze gutora imibumbe irenga 9. Aba bajiya rero ba mbere na mbere ku y'umubumbe w'isi tubasanga mu Itanguriro igice ca 4, ariko reka dusome imirongo mike gusa ya mbere y'ico gice. Maze uwo mugabo aryamana n'umugore wiwe Eva, nuko Eva saminda avyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho. Asubiza ko avyara murumuna we Abeli. Yesu ahabwa icubahiro. Abasesanguzi b'ibya Bibiliya mwomfasha. Hari abandi bantu twumva tuzi nk'Abadivantisi umunsi w'indwi bo barabaye abajiya ba mbere kuri uyu mubumbe w'isi, uretse Kayini na Abeli. Nta bandi babaho, bari bavyawe n'abantu bavuye mu maboko y'Uhoraho ari bashasha. Adamu na Eva abo sinovuga ngo nabajiya kuko ntibavyawe n'umwana w'umuntu. Oya, ntibavyawe n'umwana w'umuntu. Abo abavyawe n'umwana w'umuntu n'uyu Kayini na Abeli. Aba rero ndabavuga ko amajambo make, ariko kandi umwe wese yari afise igikorwa akora. Nk'uko umujiya w'i Buganda, umujiya w'i Mabayi, umujiya w'Ingozi, w'Igitega, umujiya w'i Bujumbura, uwo ari we wese arafise inshingano yiwe. Uko nababonye benshi muri mwebwe muri cafise inshingano yo kwiga. Nubwo mwiga ntimwiga ibisata bimwe. Harabari muri za ekonomi, harabari mu bindi n'ibindi, informatique de gestion zigezweho. Aba bahungu nabo muri entrepreneuria yabo, umwe yabaye umurimyi, Kayini aba umurimyi, Abeli aba umworozi. Ivyo nivyo byari kumutunga mu buzima bwiwe. Ico nobabwira co, ntihakagira umuntu numwe yera yirabura baho adafise igikorwa akora mu buzima bwiwe cyo kurondera kazoza kiwe. Nturondere kazoza ku wundi muntu, oya, ngo urabe ivyo yikorera nimba bitera imbere abikora neza, uce wumva uvyipfuje kandi udashobora kubikora. Ntibishoboka. Koresha ubwenge Imana yaguhaye, koresha amaboko n'amaguru Imana yaguhaye, koresha umubiri Imana yaguhaye, koresha ubwenge Imana yaguhaye, urondere. Ariko muri uko kurondera kose umenye ko imbere yawe hariho kabaza, umunzane. Igihe kiragera, hangiye ku murongo wa 3. Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu mirima ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana izavutse ubwa mbere zo mu busho bw'ibitungwa ziwe n'ibinure vyazo. Uhoraho ashima Abeli n'ishikanwa ryiwe, ariko ntiyashima Kayini n'ishikanwa ryiwe. Abeli arashimirwa, Kayini aragayirwa. Aba bantu wumve bigiye hamwe, ishuri rimwe, basoma Bibiliya imwe, basomerwa Bibiliya imwe. Iyo nayo nta yindi, nta n'igitabo cari bwandikwe. Bwari ubwenge bwa Adamu na Eva bavomye kuhoraho umuremyi wabo mu bijanye no gushikana
sinzi igituma ivyega bajiya mwumve ko gushikana ari imbarutso imbere yanyu. Gushikanira uhoraho, gushikanira uhoraho ni imbarutso kuri mwebwe, mbere no ku bantu bose. Uvuga kuza Imana, uvuga ko ukunda Imana, igipimo no gushikana, igipimo no gushikana. Namye ndaba aho abadiyakonikazi bariko baregeranya amashikanwa yacu. Izi nkoko mubona zigwiriyemwo inoti ya500. Je nagerageje kuzira. Zigwiriyemwo inoti ya500. Haleluya, haleluya. Inoti ya500 uno munsi mu taxi vero ntashobora kukuvana hakugindwi ngo agushikane ku 9. Nimba yo bigukorera kumbure n'umugenzi wawe. Imbarutso kumujiya n'uburyo bwo gushikanira mwuhoraho. Aba bahungu Kayini na Abeli ntibashize ku munzane ngo bamenye ishikanwa ry'uwo mwanya ryari rigezweho. Bari basanzwe bashikana amashikanwa menshi, ariko uyu mwanya ishikanwa ryari rigezweho ryari shikanwa gikiva amaraso. Ivyo Abeli yaranabizi cyane kuko we yarabikurikije, ariko Kayini nubwo yarabizi ntiyabikurikije. Gushikana no gushikana, nzopfa gushikana ivyo mbonye. Oya bajiya b'Ibuganda, bajiya b'Ingozi, bajiya b'Igitega, bajiya b'Imabayi, bajiya b'Ibujumbura. Gushikana si ugupfa gushikana. Banza umenye ishikanwa ugomba ushikanira uhoraho. Mbega hoho riri n'agaciro ukurikije ibihe urimwo. Yesu ahabwa icubahiro. Reka dushikane ibintu uhoraho Imana yacu ashobora kugirente gushima. Kwambara imyambaro wajiya ni vyiza, kwambara udusogisi twera ndabona ari vyiza, kuba waraguze ifurare ni vyiza. Aho uciye aho mwibarabara barabona yuko uri umu Adventiste umunsi w'indwi umujiya. Mbega niko n'Imana ikubona, mbega niko n'Imana ikubona uri umu Adventiste umunsi w'indwi koko. Ico ukibaze ko uri kurakuruja imbere, urondera uronka, wiga ureyisisa. Hari n'igihe uzogirirwa amahirwe ukaronka akazi keza. Nanje ndakwipfuriza akazi keza gahemba neza. Haleluya. Kazi keza na kazi gahemba neza. Mbega uzoburi Abeli canke uzoburi Kayini? Ni wewe nk'umujiya wo kubishira ku rutonde, ukavyiga neza, ukavyiyumvira ko, kugira ngo ufate ijambo, ufate ingingo, ufate icifuzo wo kurikira, kugira ngo ukubaho kwawe guhesha Imana icubahiro. Yesu ahabwa icubahiro. Reka ndababwira uwundi mujiya atangaje. Wewe nta n'izina ryiwe Bibiliya yatubwiye, oya, ariko Imana yashimye ko yandikwa gutyo gusa. Ntibisigura ko atarafise izina, ntibishoboka, nta muntu aba hatafise izina. Ariko Bibiliya yavuze ngo umwana w'umukobwa muto, umujiya akiri muto. Nta zina bavuze. Yoba ari wewe mwa kino gihe, yoba ari wundi mu gihe kizoza, umwambasaderi wo mu gihe kizoza, umwambasaderi wo mu gihe carenganye. Ariko Bibiliya yanditse gutyo gusa ngo umukobwa mutoya. Aha nagiye mu gitabo ca 2 c'Abami igice ca 5, umutwe w'amajambo uravuga ngo Elisa akiza Naamani imibembe. Usomye iki gitekerezo benshi murakizi, ntabwo nirirwa ndagisoma ido nido. Uyu Naamani yari umuntu ahambaye cyane mu gisirikare ca Siriya. Uno munsi tomwita shefu wa etat major, kuko niwe yaseruka imbere y'umwami wa Siriya, bakaja imigabo n'imigambi y'ibitero bagaba hirya no hino mu mahanga atandukanye. Mbere
Bibiliya yo icitubwira ngo uhoraho niwe yahinganji. Iki kintu naracibajije ko ukuntu uhoraho umwami w'abami umuremyi w'ijuru n'isi n'ibirimwo byose nkuko tubisoma mu itanguriro yahinganji umusirikare mukuru wa Siriya. Mbega Siriya ryari ihanga ry'Imana? Siriya ryigeze ari ibihanga ry'Imana? Oya. Ariko byarashika Imana igaha Siriya inganji, bakagwana bakanesha. Mbere na Isirayeli bayigaba ku ibitero bakayinesha. Ikintu gitangaje cyane gose kandi kibabaje. Ihanga ry'Imana yatoranije, iriha ubutumwa, iriha uburyo bwose bushoboka, ariko bigashika ihanga ry'abapagani. Abapagani batanzi n'Imana bagatera Isirayeli bakayinesha, bakayigaba kw'ibitero, bakayinyaga. Muri uko kunyaga banyaga umwana w'umukobwa akiri muto. Nta byinshi twokwirirwa tuvuga. Uyu mwana w'umukobwa jewe ndamukunda cyane gose. Yari umuyabaga ku rwego rwanyu, muhoba mwamusumbye imyaka mike, hari nabo yoba yasumbya mike, ariko mwumve ko yari ku rugero rw'abayabaga. Haleluya. Yari umwambasaderi, yakuriye Yerusalemu, yigishwa ijambo ry'Imana, agaburirwa ku by'Imana, akora ibikorwa mu ngoro y'Imana. Noneho ubu ari mu kinyago, nta jambo afise, yari ari nk'igikoropesho gusa ngaho. Ariko ikintu ndamushima ko nuko atigeze yibagirwa Imana yiwe. Haleluya. Yibagirwa Imana yiwe, ubushobozi bwayo. Nta jambo yari afise, yaba mu gikoni, yaba mu mazu. Shebuja Namani, umuntu yubashwe cyane w'igitinyiro, yaba mu byicaro by'icubahiro gusa. Novuga ko ako gakobwa kagiriwe amahirwe rimwe gusa karamurabukwa. Haleluya. Karamurabukwa, kabona afise ibibazo, arakeneye Imana. Haleluya. Akeneye Imana. Ntabwo kari gafise uburenganzira bwo kumwegera ngo kagira ico kamuvugisha. Nakanyagano ni nk'igikoropesho mu rugo rwiwe, ntigafise uburenganzira bwo kumwegera. Mpwemu w'Imana yarakoresheje akana k'agakobwa. Nta nubwo kari gafise uburenganzira bwo kwegera Nabuja. Oya. Kahagarara nkahajya. Ariko kababazwa n'ukuntu kabona shebuja merewe agomba gupfa. Yesu ahabwa icubahiro. Mbega abambasaderi bacu no munsi barafise amaso naboga. Mbega barazi Imana nabo. Mbega iyo bagenda nta bantu bahura hirya no hino, nta bantu bari kumwe mu kibano cabaho baba bateye akagongwe, bariko barapfa batazi Imana, kandi abambasaderi bari ngaho. Haleluya. Aka gakobwa mu nzitizi zose kari gafise, karanse kuniganwa ijambo. Yesu ahabwa icubahiro. Karanse kuniganwa ijambo. Kararaba kegeraho Nabuja ari kasa nka kidoga. Databuja yopfa gushika gusa i Samariya, hariyo umuntu w'Imana yomukiza iyo mibembe yiwe. Haleluya. Yomukiza iyo mibembe yiwe. Iryo ryabaye nk'ijambo gicaduka i Siriya, kumva hari umuntu ashobora gukiza imibembe. Yesu ahabwa icubahiro. Akagana k'agakobwa murumva yuko ni umuambasaderi, araciye ubwenge. Nawe ubwiwe ntaho yari bwigera abona umuntu akiza imibembe. Oya. Ariko uwo mwanya mpwemu w'Imana muzamwo amubwira ko hariho umukozi w'Imana i Samariya avugana n'Imana, akorana n'Imana, ashobora gukiza Namani imibembe yiwe.
iryo ryabaye ivugabutumwa rya mbere ridasanzwe. Yesu ahabwa icubahiro, rikozwe n'umuambasaderi arikorera mu mahanga, kandi arikora ku muntu yamunyaze, amutoteza, amufata nabi. Mugabo wo mwana w'umukobwa kugura ukunda kundi Imana avuga ati uko biri kose jewe ndamukiza. Yesu ahabwa icubahiro. Ecompa abambasaderi bacu natwe no munsi mukaba mufise umutima nk'uwo mwana w'umukobwa. Yesu ahabwa icubahiro. Ubwo butumwa avuze bushikira Namani ashikira umwami, amusaba uruhusha. Umwami yandikira umwami w'Isirayeli amakete yo gukiza Namani. Sinzi ko mwumva aho hantu ikorosi rihari. Ubutumwa buvuye kumuvuga butumwa bushikira umunyagihugu, bushikira iyo bwategerezwa gushikira, bugeze no ku kirimbi bwami. Yesu ahabwa icubahiro. Abambasaderi turamukanye mu izina rya Yesu. Abambasaderi turamukanye mu izina rya Yesu. Kuba muri ngaha mu ngando, haleluya, nukugira ngo muvuye ngaha ubutumwa bushike no ku kirimba kwa perezida. Haleluya. Ubutumwa bw'abamarayika batatu bushike na hehe? Ibwami. Twebwe tuvuga kwa perezida no munsi, turavuga kwa guverineri, turavuga kwa musitanteri, turavuga no ku bandi bubahwa b'isi. Cyo ni igikorwa tubitezeko. Yesu ahabwa icubahiro. Rero ubutumwa bwacu tuvuga si ubwa politiki. Uyu mwana w'umukobwa amaze kuvuga ubutumwa nta nahandi dusubira kumwumva muri Bibiliya. Oya, icakora yari yahejeje kugikora kandi cingira kamaro. Ubu ni bwami, baramenye yuko hariho Imana mu ijuru iruta ibigirwamana byose. Ahisiriya bari basanzwe bisengera ikigirwamana citwa Anoti. Noneho baramenye ko hari Imana ikiza, igakiza n'imibembe, ishano ry'ingwara ritari bwigere rikira. Umwami yibereye ngaho, wewe mu bya politike yandikiye uwundi mwami. Nta no kwicara tohoza ati mbega uwo muntu ninde nandikira bigenda gute. Oya, kandi mwumve yuko nta gihe cyari kirangiye uyu mwami w'Isiriya nyaze umwami w'Isirayeli anyaga nako kana kagakobwa. Burya Imana ifise inzira nyinshi cishirizamwo. Ibyo bitero byarabaye, Imana iravyemera, Isirayeli iratsindwa, barayinyaga. Imana yemera yuko batwara nako gakobwa kugira ngo ubutumwa buzoshike no ku kirimbi bwami. Gira ubutumwa buzoshike no ku kirimbi bwami. Mujiya wese ari ngaha kugira ngo ubutumwa buzoshike he no ku kirimbi bwami. Twipfuza ko na perezida wacu tuzobana mu bwami bw'ijuru. Haleluya. Twipfuza ko na guverineri wacu tuzobana mu bwami bw'ijuru, kandi ubwo butumwa buzojanwe n'abambasaderi. Kuba wavuye Ngozi, wavuye mu Kirundo, wavuye Muyinga, wavuye hanaha, ukaburi ngaha, ukabumaze imisi wiga ijambo ry'Imana n'ibindi bikorwa byo gufasha, aho hose wumve ko udategerezwa kubyiyicarikamwo wenyene, utegerezwa kuba nk'aka kana k'agakobwa. Rondera umuntu wocako. Haleluya. Rondera umuntu wocako ashobora kunyengeterana ubwo butumwa bukazoshikaho wipfuza hose ko bushika. Abo bantu bariho. Hera mu kibano cawe, hera ku ishuri wigako, hera hirya no hino. Abantu nk'abo wocako kugira ngo ubutumwa bushike hejuru bariho. Irivuga butumwa ntitugicarane, turabe ko rishika hirya no hino. Nta kindi shengero ribereyeho atari ivuga butumwa. Kandi ababwira abandi bajiya dushobora kwigirako. Iyi Bibiliya nababwiye ko yuzuyemwo abajiya benshi cyane gose. Bandi bajiya ngomba ko ndababwira n'imyifato yabo, nabo dusanga muri Daniyeli igice ca mbere. Igice ca mbere tuhasanga abajiya bane: Daniyeli, Meshaki, Abedinego.
n'abagenzi babo babiri bandi. Aba basore babaye nabo abajiya b'ingirakamaro cyane gose, baranyazwe bavanye i Yerusalemu bashikanwa i Babuloni, baracunaguzwa, bahabwa indya biranka ko bazirya, bironderera indya z'insoromano, indya z'insoromano. Haleluya. Kandi Imana yakoranye nabo. Yesu ahabwa icubahiro. Ntiwibwire yuko zijyanja wewe wumva ukunda cyane kurusha izindi arizo zonyene zitegerezwa kuribwa, kandi ko arizo zokugirira akamaro gusa. Hariho nyinshi, ariko indya z'insoromano. Aha muri Bibiliya ndahasoma aya majambo ngo, Daniyeli igice ca mbere umurongo, reka duhere ku murongo wa 3. Nuko umwami abarira Ashipinazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe bo mu Bisirayeli bo mu ruvyaro bw'umwami n'abo mu banyacubahiro b'imisore batagira gasembo, ariko bafise akaranga n'ubumenyi mu by'ubwenge bwose, n'abahinga mu by'ukumenya, bakerebutse mu by'ubwenge, kandi babereye gukora ibwami, kugira ngo abigishe inyandiko y'abakarudaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami ategeka ingaburo bahabwa iminsi yose ivuye ku by'umwami afungura, no ku kinyobwa c'umuvinyu anywako, kandi ko bagaburirwa imyaka 3, ngo niyahera babone gukorera umwami. Yesu ahabwa icubahiro. Abambasaderi tegerezwa kuba ari abantu bazi ubwenge, bakerebutse, babona kure. Iyi si yuzuyemo ibigeragezo byinshi. Dufise urugamba na Satani, umunyenkomezi z'ikibi. Murumva amageragezwa yabacishijemo. Satani arazi ukuntu adutera imice, abasore b'ubwenge, abasore bakaranga, abakobwa beza beza, ibi nibi nibyo Satani akoreramwo. Mwebwe ko mumaze indwi hano, hari umuntu mubi mwahabonyega? Wovuga ati uyu mujiya, uyu mwambasaderi w'Ingozi, w'Igitega, w'Imabayi, w'Ibujumbura, w'Ibuganda, uyu nabonye ari mubi vrema, ntakwiye no kwegera aho abantu bari. Ariko Satani we ibyo arabikorerako. Byo dutwara igihe kirekire twinjiye mu idonido by'ibintu yazanye hano. Ikindi kintu twabonye, agera n'ingaburo bakwiye guhabwa. Twebwe ingaburo dufungura iratomoye muri Bibiliya no muri mpwemu y'ubuhanuzi. Ikiruta byose, aba basore uko ari 4 kubera ukwifata kwabo, usomye neza ngo Imana ibaha kumenya, ibaha ubwenge kurusha abandi banyabwenge bose b'i Babuloni. Winje mu gitabo ca Daniyeli urabona ibintu bihambaye Imana yakoresheje aba bajiya bayo. Reka nawe Imana igukoresha. Yesu ahabwa icubahiro. Igukoreshe mu ishuri, igukoreshe mu rugo iwanyu, igukoreshe muri entere naho ubaye, igukoreshe aho uzoja hose. Aha murumva ko ibi bikorwa by'abajiya, uhereye mu gitabo ca 2 c'abami wa mwana w'umukobwa, ubutumwa bwiwe bwaramanamanye mpaka ibwami. Daniyeli bagenzi biwe, imyifato yabo imbere y'Imana, iyo myifato yaragiye iravuga ubutumwa mpaka ku mwami w'i Babuloni. Yesu ahabwa icubahiro. Ubutumwa bw'abajiya ntabwo bugarukira gusa ngaha, oya, aha turabisha amaso, oya, ni mu burungike buduge bushike mu nzego zo hejuru. Iyo niyo nshingano y'abajiya. Haleluya. Iyo niyo nshingano y'abajiya. Mbega twovuga iki mu gitabo ca Samweli? Igitabo ca mbere ca Samweli, kuri uwo mwana nyene Samweli
aha vyontwara igihe kirekire kugira ngo menye imyifato yanyu yose iyo muherere. Samweli yumvise ijwi rimuhamagara mwijoro mu gihe hatabona. Abasomye Bibiliya mwumvise yitavye gutega. Haleluya. Ngo yitavye gute? Sabwe mwami, mwami vuga ndateza amatwi. Mujiya wuno munsi bitsindwe mu izina rya Yesu agihamagagwa, nubwo wohamagagwa n'umujiya mugenzawe canke uwundi muntu wari we wese. Abarundi dufise ingeso nziza, turafise uburyo twitabamwo bya rupfasoni. Pana bya bindi umuntu aguhamagara ngo nye uriko witaba iki? Uriko witaba nde? Urumujiya canke urumupagane wo hanze? Bitsindwe mu izina rya Yesu. Tugira imyifato myiza yo kwitaba uwaduhamagaye. Inyitabo y'urupfasoni ihesha icubahiro uwaduhamagaye, natwe ikadutera iteka. Maze Uhoraho avugana n'Uhoraho. Mbere Samweli yabaye umuntu ahambaye, aba n'uvugishwa n'Imana. Ibikorwa vyiwe yakoze ngibi vyaranditswe mu ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya, ntakekeranya ko vyanditswe no mu gitabo c'ugwibuso ca hehe co mwijuru. Reka abambasaderi bacu bagire imyifato myiza, imyifato ibereye, imyifato ibereye. Mu majambo y'intangamarara twasomewe amajambo dusanga mu ikete ya mbere ya Timoteyo igice ca 4 guhera ku murongo wa 11. Ariko ndashira katuzo kuri uyu murongo wa 12 ngo ntihakagire uwukugayira ubusore. Haleluya. Abambasaderi nubwo bo barabavantiriye, nubwo bo barabayene, nubwo bo baraba chef guide n'abandi, ukuri kose ugira imyifato abantu bose bakubahira. Haleluya. Ako gateka Imana yakwambitse, yakakwambitse kugira ngo abantu bakubahe. Kumbure hari igihe wimvira ngo bokubaha ari uko wambaye umwambaro wa jiya gusa. Oya, oya. Abakuzi bakamenya n'imyifato yawe, bakamenya ko uri umwambasaderi, bakamenya ko uri umujene adventiste. Ivyo byonyene birahagije kugira ngo bakubahe, baguhe iteka ubereye. Uyu Timoteyo yari afise imyaka 12 igihe yahura na Paulo. Paulo abonye ingeso z'uwo mwana w'umuhungu. Ingeso yaherewe ku bibero vya mama wiwe na nakuru avyara mama wiwe. Kuntu bamwigishije ivy'ubwami bw'Imana, uwo mwana aravyiga bigira ivyiwe, arabimenya kandi arabigendera. Paulo ashise muri Efeso akabona ingeso za Paulo, yipfuje ingeso za Timoteyo, yipfuje kumenya mama wiwe yava umuryango wiwe. Acara basaba ati mumumpe tujane mu rugendo rwiwe rwivuga butumwa rwa mbere. Timoteyo aba umukozi afasha intumwa y'Imana. Timoteyo aba ni intumwa y'Imana. Timoteyo aba umuntu avugana na mpwemu w'Imana, ariko byahereye mu bwambasaderi. Ntabwo yapfishije ubusa ikiringa Imana yamuhaye, cyamubereye imbarutso yo kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiwe. None raba ngaha mu ijambo ry'Imana dufisemwo amakete 2 yanditswe na Timoteyo. Mbeweho hariho ikete wo kwandika kugira ngo abasomyi ba Bibiliya barisome, barushirizeho kumenya Imana. Reka ugire ubwenge nk'ubwa Timoteyo, reka ugire ukubaha nk'ukwa Timoteyo, reka ugire ukwizera nk'ukwa Timoteyo, reka ugire ukwitanga nk'ukwa Timoteyo. Igihe ni ikinyene c'ubwambasaderi, umuntu afata ingingo. Mbere mu Bisirayeli bobo kuva ku myaka 13 kuduga
babonye ukuntu umusore agangamutse akerebutse aciye ubwenge yaraja ku rugamba, nawe yaraja ku rugamba. Gihe c'ubwambasaderi n'ikiringo gikomeye cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu. Mbere muri iki gihe cyacu novuga ko ariyo age de decision, umuntu afata ingingo y'ubuzima bwiwe ati ndashaka kuzoba iki. Timoteyo Pawulo aramushima, izindi ntumwa ziramushima, akorana nabi byiza byinshi byanditswe hano muri Bibiliya. Timoteyo aba umuntu ahambaye cyane gose. Mbega novuga iki muri Luka igice ca mbere mu kurangiza? Turahabona umusore w'abasore, haleluya, umusore w'abasore. Muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu nkuko bwanditswe na Luka, tuhasanga amajambo aryoshe, ibyivuka rya Yesu. Amajambo ngo maze uwo mwana arakura, ashimwa n'Imana n'iki n'abantu. Reka abambasaderi bacu mu gukura kwabo muri uru rugendo murimo, ijuru ribashimira ibikorwa mukora, haleluya, guhera mu mashengero yanyu y'intango, guhera mu muryango wanyu. Wowe ugifise abavyeyi, ufise abo muvukana, reka bashime ibikorwa nawe ukora. Yesu ahabwa icubahiro. Reka ijuru rishime ibikorwa ukora, mukure nka Yesu, haleluya. Yesu tubwirwa ko yaba yagiye kuva ngaha afise imyaka 31 n'igice ca 32. Iyo myaka muyikore, muyishitse, muyirenge, muze murambire muri iki gikorwa, ariko iyo muri hose mushimwa n'ijuru n'abantu. Wone umugisha ndabatuye ko kandi uzubomeko uyu munsi n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen.